Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munywanyi w'ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, munywanyi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Michel Ntamubano ndakuramukije kandi nezererwa cyane no kongera kubana nawe kuri uno murongo wa mbere w'insamirizi ya Republika y'u Burundi kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Kandi muri ano majambo tugiye kuvugana ku marushwa ashikira abantu, icayo marushwa azira, turabe n'ingene umuntu akwiye kuyahagararamwo. Mwisi abantu babaho mu buzima buhindagurika. Habaho igihe ubahuguwe neza atangorane nyinshi ufise ku buryo ushobora kuvuga uti Imana irankunda. Ikindi gihe haraho bihinduka ukabaho ufise ingorane nyinshi ku buryo ushobora kwibaza ko Imana yoba itakuzi canke itababaye ingorane zawe. Ibi bishika kuba maze kumenya Imana ndetse no kuba atarayimenya. Kuva ikiza coronavirus kiziye, abantu bakivuga ko vyinshi kandi bakacibaza ko vyinshi. Mbere n'Imana muri kino gihe bayibaza ko vyinshi bivanye naho umuntu wese ari, bikavana kandi nibihe arimwo. Kubera iki Imana yemera abantu bagatikizwa n'ikiza nka coronavirus 19 canke bakaba mu marushwa y'ubukene? Kubera iki ireka mu bihugu bimwe bimwe nka Lebanoni hagashikirwa n'ivyago? Kubera iki ireka bizera bakishirwa mu nsengero bariko barasenga mu bihugu bimwe bimwe? Mugenzi, Bibiliya iraduha inyishu ifatiye kubizera bo mw'isezerano rishasha baciye mu marushwa menshi nka benayo. Dusome amajambo dusanga mu cete ca mbere intumwa Pawulo yandikiye ab'Itesalonike, igice ca 3 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 3. Haravuga ngo, nuko tutagishoboye kwihangana dushima gusigara twenyene muri Atenayi, dutuma Timoteyo mwene data umukozi w'Imana agabura ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abakomeze abaremeshe mu by'ukwizera kwanyu, kugira ngo ntihagire uwo muri mwebwe anyiganyizwa n'ayo marushwa, kuko ubwanyu muzi yuko ico ari co twashiriweho nyene. Intumwa Pawulo nk'umuvyeyi yari afise intuntu itewe nuko yatandukanijwe n'abana biwe muri mpwemu, ari bo shengero canke abizera bari muri Tesalonika, nk'uku abyivugira ku murongo wa 5 aha tuheje gusoma. Yamara yama afise inzara n'inyota byo kumenya nimba bagishikamye mu kwizera. Ku murongo wa 2 tubona intumwa Pawulo yarungitse Timoteyo, intumwa mu gishingo ciwe, kugira ngo abakomeze abaremeshe mu byo kwizera. Ibi vyari mu mico y'intumwa Pawulo kuko yakunda kwama bikora. Uravye mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa igice ca 14 ku murongo wa 22, Irustira yabahanura ngo bagume mu kwizera. Yabari abigishwa ko bakwiye guca mu marushwa menshi mu kwinjira mu bwami bw'Imana. Pawulo yarashishikaye kuremesha abigishwa b'i Galatiya n'i Furugiya, nk'uko tubibona mu vyakozwe n'intumwa 18 ku murongo wa 23. Intumwa Pawulo ntiyararajwe ishinga nuko boba barwaye, bakenye canke bakengerewe, yamara yahaye agaciro ubuzima bw'impwemu. Nico catumye arungika Timoteyo atumwe kubakomeza mu kwizera gusa. Mu cete canditswe na Yuda tubona iyi ntumwa Yuda abibutsa icatumye abandikira ikete nka rimwe intumwa Pawulo yarungikanye Timoteyo, ngo nuko ukwizera baguhawe nimwe gusa, kubw'ivyo bategerezwa kutakwanjanjwa ko, kuko babigize uko bari guca bitegurira guhona nk'abakora. Arabivuga neza ku murongo wa 3 n'umurongo wa 5. Ukwizera ni fondasiyo canke umushinge w'ivyizegwa vya Bibiliya, kandi Pawulo yashaka ko abizera bose babibamwo nk'ukuri kudaseswa, mbere bakabishishikara bazi ko bazobironkera impera Imana yateguriye abayihimbara bakayirondera, nk'uko tubisoma
mu cete candikiwe Abaheburayo 11 ku murongo wa 6. Bene abo intumwa Pawulo avuga ko ari umurima w'Imana, inzu yubakwa n'Imana, mu gihe Pawulo hamwe n'izindi ntumwa bakorana n'Imana mu kurima hamwe no kubaka iyo mitima y'abizera. Nshuti yanje, Pawulo yifuza ko abitesalonike bose bamenye ukuri kose. Timoteyo yajanywe no kubamenyesha ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo baneshe mu ngorane bari barimwo. Umubabaro umwanditsi umwe yawise ngo ni inzira abantu badacamwo kenshi. Uravye inzira abantu badacamwo kenshi usanga isa naho yasivye, yarameze nk'ivyatsi, ariko akagenda haboneka aho ikirenge cyagiye gica. Uwundi mwanditsi umwe yavuze ngo umubabaro ni akaganuke, kado katoshimwa n'umuntu n'umwe. Iyo ubona ikado ku munsi wa mariage canke ku wundi rubanza rukomeye bagatatse neza, ugira amatsiko yo kumenya ikiri indani muriko, kandi ukumva ko gishimishije, ufise igishika cinshi cyo kumenya ico bashizemwo. Ni nkuko nuguhaye ibahasha ugira igishika cyo kumenya ayo yoba yashizemwo. Rero ico utaba witeze ni ikintu coba cyitwa ko ari kibi, ikintu coba kidafise akamaro, kuko nawe ubuzi ko ataco kubagwa gushira muri envelope canke mu kandi gakemanyi kose igihe atagaciro gifise. Ico ntiwocifuza. Niyo mpamvu uyu mwanditsi avuze ngo umubabaro nakaganuke ni kado itoshimwa n'umuntu n'umwe. Yamara uwundi mwanditsi yitwa poete Baron yavuze ngo umubabaro ni inzira ishikana ku kuri. Ibigeragezo n'uburibwe bizana uruhagarara mu mutima, ku buryo umwanya umwe umuntu yumva yemezwa kubandanya guca muri iyo nzira itokwifuzwa, akemera kwiga iby'Imana imubarira vyose. Rero ibigeragezo ni ishuri. Ico gihe uba wemeye kwiga iryo shuri ry'Imana. Uwundi mwanya umuntu yumva yobanza kurwanisha inkomezi ziwe zose, akanka guca muri iyo nzira y'amarushwa, yibaza ko niyo yokomereka Imana izomuhindura urutonde kandi ikanamusomora. Ico gihe aba yanse iryo shure. Mugenzi, harabaho ishure ridasanzwe abakozi b'Imana biga baciye mu bintu bigumye, imibabaro n'amarushwa. Kubabazwa bitegerezwa kubaho kubari n'umubiri bose, naho batababazwa kumwe. Intumwa Pawulo arabivuga neza mu kete yandikiye Abifilipi igice ca mbere ku murongo wa 29, ahagira ngo twagabiwe na Kristo kumwizera no kubabazwa kubwiwe. Mugenzi, kwizera Yesu Kristo nta muntu abyiha, kuko hariho benshi babyifuza bakabibura, ariko igihe c'Imana kigeze ishoboza umuntu kubishikako. Rero ukwizera Imana niyo ibitanga, kandi no kubabazwa ku bwa Kristo Imana niyo ibitanga, niyo ibishoboza umuntu
kuko umwe ashobora kumva ko umutima umukundiye kwihanganira ikigerezo runaka, ariko bikanka, ubundi mwanya ugasanga yabivuyemwo agiye kwirwanira. Naho imibabaro ari ingaruka y'icaha ca Adamu, ntihababazwa abari mu caha gusa, ariko tubabazwa kuko ariko Imana yabigambiriye kuzokwizera Yesu Kristo wese akagendana urupfu rwiwe mu mubiri wiwe, kugira ngo ubugingo bw'uwo Kristo buserukire mu mubiri w'uwo wizeye. Uko niko tubisoma mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Abikorinto igice ca 4 kuva ku murongo w'7 kugera ku murongo w'10. Bibiliya ishishikara kuvuga ku mibabaro, ikanerekana n'ingene umuntu yobyifatamwo. Dusome icete ca mbere canditswe n'intumwa Petero igice ca 4 kuva ku murongo wa 12 n'umurongo wa 13, twumve uko atubwira. Ano majambo aravuga ngo, abo nkunda, umuriro uri hagati yanyu kubagerageza, ntukabatangaze nk'aho mushikiwe n'akatabonetse, ariko munezerwe nuko mufatanije n'imibabaro ya Kristo, kugira ngo no mu gihe cyo guhishurwa k'ubwiza bwiwe muzonezerwe muhimbarwe. Imana ishimwe cyane. Iyi ntumwa Petero itubwiye ibintu bibiri bikomeye. Ubwa mbere tubwiye ngo ntimugatangazwe n'umuriro uri hagati muri mwebwe. Ikindi ngo munezerwe nuko mufatanije imibabaro na Kristo. Kubera iki yatubwiye ngo tunezerwe kandi ntidutangare? Kugira ngo tuzonezerwe duhimbarwe igihe ubwiza bwa Kristo buzohishurirwa. Nshuti yanje, hoba hariho umuriro uri kurabona hafi yawe? Induru n'intambara mwishengero urimwo, inzara n'ubukene bikurembeje, kurwara canke kurwaza no gupfusha bawe, inshuti n'abagenzi, ubwoba butewe na coronavirus n'ibindi. Ntugatangazwe nuko ibi biba ku bantu b'Imana canke abakijijwe, kubera ko aha mu cete ca Petero nyene ku murongo wa 17 muri iki gice ca 4 harabivuga neza ngo, kuko igihe gishitse c'uko urubanza rutangurira mu b'inzu y'Imana, none ko rutanguriye kuri twebwe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizomera rite? Urubanza rwaratanguye, kandi ngo rwatanguriye mu nzu y'Abimana y'abizera. Namba we urimwo nawe, ni waba wizera Kristo, ni waba uri umukizwa, uri umukozi w'Imana, ariko ukabona uri mu bigeragezo byinshi, uri mu ntambara nyinshi, nureme. Ibi biranditswe ko bitegezwa kubaho. Ubandanije usoma Bibiliya irabananye ikavuga ngo, hariya nyine ku murongo ukurikira, ngo umugororotsi akizwa agarukiye ku manga, ngo ariko iherezo ry'abantu babi rizoba ribi kuko bazohona. Ngo kubw'ivyo rero wirinde icaha kandi wihane, uhejeje ivyo unezerwe, kuko Uhoraho azoba kuzi kandi akubereye ku rugamba. Naho atakado y'imibabaro yoshimwa, ariko nkundira nkwereke inyungu umuntu ashobora gukura mu mibabaro canke mu marushwa. Iba irihe Imana ibirihe, igihe ibintu byakomeye, kwikunda gusa niyihishe. Ibirihe ibirihe biba irihe kwishoboye guhagarika ibyago byose, ibiza ndetse n'intambara. Ibirihe ibirihe biba irahano runaka, ahandi yaririwa munsi, umwana wayo yatotezwaga ikabyikorera, ntabwo iba yihishe, ibiri kumwe n'abababaye, ishaka ngo bace muri uwo muriro bawumvemo
umwami Dawidi n'umwe atwereka inyungu yakuye muri bene iyo mibabaro. Usomye muri Zaburi y'119 ku murongo wa 67 aravuga ngo ntarababazwa narazimira ngo ariko noneho nitondera ijambo ryawe. Inyungu yakuye mu kubabazwa ni ukwitondera ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 71 aravuga ngo kubabazwa kwangiriye ikimazi. Ikihe kimazi? Inyungu yakuye mu kubabazwa ni kwiga iby'Imana yashinze. Ku murongo wa 75 aravuga ngo Uhoraho, ndazi yuko imanza zawe ari izigororotse kandi yuko kuba umunyakuri ariko kwaguteye kumbabaza. Dawidi hano atahuzwa ko yahuye nayo marushwa atari uko Imana imurenganije, ariko ari uko Imana ari inyakuri. Mugenzi, Imana ntirenganya kandi Imana ntiwoyiburanya kuko ntiwoyitsinda, igororoka muri vyose. Ariko twigire kuri aya majambo ya Dawidi, tubone inyungu dukura mu bigeragezo no kubabazwa. Ni kwiga ijambo ry'Imana, ni kuryitondera, hama no kubona ukuri kw'ivy'Imana tugombako, kuko Imana ari nyakuri. N'umwami Salomo aratwigisha ibintu bibiri twokungukira mu marushwa. Iyo uravye mu Musiguzi igice c'indwi ku murongo wa 13 n'uwa 14, Salomo aravuga ngo ku munsi w'amahoro nezerwa, ku munsi w'amarushwa iyumvire. Uku kwiyumvira ni nka kumwe k'umwami Dawidi ahamwe yavuze ngo kubabazwa kwangiriye ikimazi kugira ngo nige ibyo washinze. Rero kwiyumvira mu gihe cy'amarushwa ni kwiga, urasuzuma, urarimbura, ukaraba ko byose bitunganye imbere y'Imana. Kubera iki? Kuko Imana iyo ariyo yagoramitse ni nayo igorora. Bisigura ngo kuko ata kintu na kimwe kiba Imana itakizi, iyo yabiretse bikaba imenya n'ingene itunganye bikurikira. Intumwa Pawulo uwaciye mu marushwa menshi nkuko tubibona ku murongo wa 4 hamwe muri ca cete yandikiye b'Itesalonike, arabibutsa ko yari yarabagabishije ko bazobabazwa kandi byari byarabashitseko nkuko nawe yabiciyemwo. Byamubaye ko nkuko yari yarabigerewe akanabibwirwa kuva ku munsi yizeriye Kristo akabatizwa, nkuko tubibona mu byakozwe n'intumwa 9 ku murongo wa 16, igihe yabwirwa ngo azobabazwa ahowe izina rya Kristo. Ico gihe yari akitwa Sawuli, amaze kubatizwa akitwa Pawulo, niho yabwiwe iri jambo ngo azobabazwa ahowe izina rya Kristo. Niko mu nyuma rero byahavuye bimushikako. Muri ca cete ca Tesalonike 3 umurongo wa 3, intumwa Pawulo ntiyashatse ko bazogera igihe bagacibwa ivutu nibashitseko, ku buryo bibuka ko no mu gihe ca Pawulo byabaye Imana irorera ntiyagira icikora ngo Pawulo areke kubabazwa. Kwari kugira ngo ntibiyumvire ngo Imana niko yama irareka bayo bagakubitika kandi yari ishoboye kubatabara. Kwiyumvira nk'uku byogaragaye ko ukwizera kwabo kwatakaye, ko umusukanyi ari we Satani yabanyaze ukwizera kwabo. Byatumye rero arungika Timoteyo ngo azomurabire uko bahagaze. Akarakarorero keza kugukurikiza, aho umurongozi canke umwungere agumana umwitwara ariko kumukuku kwishengero, akamenya uko bahagaze mu buzima bw'iby'imhemu. Yesu Kristo umurongozi wacu, umwami wacu, arazi ko tugira marushwa kuko yabimenye kare, akanatanga ijambo ry'ihumure, mbere agatanga n'isezerano ryo kunesha. Yaha muri Yohana 16 ku murongo 33 yavuze ngo mwisi muzogira marushwa menshi, ngo ariko muhumure naranesheje isi. Njoti yanje ngiye gusozera, nitwaba turaba Kristo by'ukuri dutegerezwa kuzokwama tubabazwa igihe cyose tuzoba tukiri bazima mu mubiri ufa. Yesu Kristo umwungere mwiza wacu nawe yarababajwe ku bwawe nanje. Intumwa Pawulo mu cete yandikiye Abaroma igice 5 ku murongo wa 3 kugira ku wa 5 aremeza ko amarushwa atuma dukomera muri Kristo umwami wacu. Ngiye gusozera nsoma ya majambo
nawe urasigara uriyumvira ko ni waba uri mu bigeragezo ufata ingingo yo kugumana ubwizigirwa no kudacika ivutu ngo bigutere kuva ku Mana. Abaroma 5:3 kugera ku 5 ano majambo aravuga ngo kandi sivyo byonyene ariko kandi tunezerwe n'amarushwa yacu kuko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba, uko kwizigira ntigutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera twahawe. Umura ibyawe byose irabizi bibatera hano runaka ahandi yariri wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo bace muri uwo muriro bawuvemo bakeye. Nimucyo duhumurizanye nubwo twaba tunyura mu bigoye, Imana iriho ntiyigeze itwihisha. Inshuti yanje uri kuranyumviriza, urukundo rw'Imana rwarasutswe hose mu mitima yacu kandi mpwemu yera niwe yaruzanye. Imana iragukunda naho biruko. Wewe uri mu kigeragezo gikomeye, wewe washikiwe n'ivyago, wewe wabuze wawe uno munsi, menya ngo Imana iragukunda kandi menya ngo mwisi nta mahoro ushobora kuhagirira, mwisi amarushwa arabaho, ariko dufise Imana idukunda kandi dufise na mpwemu yera ari we aremesha ayo mahoro agatsimbatara mu mitima yacu, twebwe abakiriye Yesu Kristo umwami w'amahoro. Ngomba kubwira ngo ico guha amahoro conyene nuko wizera umwami Yesu ukamwakira akaba umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ico guha amahoro nuko uguma ku Mana yawe. Mwisi nta mahoro arimwo kandi ntayazigera abaho kugeza ibyago n'urupfu bitsinzwe na Yesu. Ariko menya ngo inyuma y'urupfu hariho ubugingo kandi ubwo bugingo ntibushira. Inyuma y'urupfu mwizuka umuntu wese azosubira kubaho, ariko hari inzira zibiri: hari kubaho mu muriro utazima, hari kubaho mu bugingo budashira mu ijuru. Ico uzobamwo ico gihe ni ico uri kurabamwo uno munsi, ico uri kuritegurira uno munsi. Dusenge. Habwa icubahiro Mana Data wa twese uri mu ijuru, kumenya imibabaro yacu kandi ko wari wabitegekanije ko umuntu wese amaze kwakira umwami Yesu uwaje kudukurako umuzigo w'ivyaha, ingaruka zizoba kuri we ari amarushwa menshi. Ariko kandi tugushimiye ko Yesu Kristo yadusigiye ihumure kuko yaduhaye amahoro kandi ntiyatugabiye nk'uko abisi bagaba, ariko yatugabiye nk'Imana kugira ngo imitima yacu ntije mu ruhagarara, kugira ngo imitima ihumure. Mana uri mu ijuru, tubonye ko uguma udukunda no mu gihe c'imibabaro irengeje urugero, ndasengeye uyanyumvirije ibyo yoba arimwo byose, umwumvishe ko umukunda kandi niyakugarura ku mutima umwuzuza amahoro yawe. Bana nawe uganze umubiri wiwe kandi uhindura ubuzima bwiwe kugira ngo abe umuntu muzima mu buryo bw'impwemu. Aho niho uzokwama tuzirikana kandi ukitwararika ivyacu. Ndagushimira ijambo kandi nizeye ko ibitangaza bigiye kuriherekeza. Nsenze mu izina rya Kristo umucunguzi wacu, amen. Njuti mukundwa wabanye nanje, ndagushimiye umwanya wampaye ukanyumviriza. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwi ku butumwa bugufi na Whatsapp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook
ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.